ndasabye ndirimbe indirimbo hama banzanire inkoko yo gushima Imana ngomba gutanga ishimwe. Hanyuma ndasabye Patrick yegere piano gatoya. Niba ni hafi wampinduye intahe kuko narindi siko nimeze ikijuju wagihaye ubwenge kandi utazi kuvuga wamuhaye ijambo biragahera kumbwira isoni mbona kuvuga amateka yawe biragahera kumbwira isoni kuko ijambo ni wewe intahe ni rwawe jewe ngize umwana gusa biragahera kumbwira isoni kuvuga amateka yawe ijambo ni wewe ijambo ni rwawe jewe ngize akanwa gusa jewe ngize akanwa gusa jewe ngize akanwa gusa jewe ngize akanwa gusa. Amen. Indirimbo ntirahera neza kuko maze kuronka umwanya wo kuzohagarara ngaha mu masengesho ndiko ndasenga aya majambo yagumye agaruka kenshi, nico gituma nayashize mu ndirimbo mbere indirimbo ntirahera gukorwa. Amen. Hanyuma fisi intahe ya Kristo, no kuvuga si intahe yanje. Benshi mwagiye kumbure mwumva, ariko izina ryanje nitwa Hamenyimana Aline, sanzwe mva muri misiyoni Mugara, aho ni mu ntara ya Rumonge. Hanyuma aha mu gisagara nk'abandi mu Gihosha, nsengera mu Gikungu. Aha mwarimu wanje ntavuze izina aranzi. Hanyuma kandi ndi umunyeshure n'umunsi ndasezera aha kuri rimwe mu gisata cy'intwaro n'ubutunzi, ariko kandi nkaba ndi umunyeshure kuri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'ubwigisha departement anglais. Rero hari abo twigana baje kunsezera uyu munsi. Yesu abahezagire aho bari ndababone. Amen. Hanyuma rero intahe yanje ihagaze aho ko mu kwizera kwanje nashoboye guhamvya. Ukwizera kwanje guto kwashoboye guhamvya ko twe na Yesu dushobora kwiga kaminuza zibiri kandi tukaguma dukijijwe. Amen. Ibindi byose bishobora kuba rusa, ariko ndashima ko mu kwiga kwanje ikintu cya mbere nakoze nashize imbere Imana. Vision nicyo kintu gikomeye cyane shaka guhagarara kuri uyu munsi, kuko bimwe mu bibazo bagenda barambaza abantu benshi bavuga bati gute ubishobora gute, kandi tubwire byaje gute muri wewe. Hari n'ubashobora kumbaza ngo aho ari muba mwavuganye n'Imana ikakubwira ko zobana nawe. Yesu nabahezagire, ariko Yesu byari bikwiye ko tumwiyumvamo kandi ibyo dukora tukabiha busole muri we, kuko hari igihe
kumwumva n'amatwi yacu y'umubiri, hari n'igihe tudashobora kumubonesha amaso yacu y'umubiri, ariko mucyongereza avuga ko it is better to feel God than to hear from him. So we need to feel God. Yes, ashimwe. Hanyuma rero ngomba kwishura ikibazo kimwe kivuga ngo byagenze gute ngo wiyumvire kwiga kaminuza zibiri uri umukobwa? Ni igiki cyaguhaye intege zo kumva wowe bikora? Ibi bibazo kuko byaje biraza kenshi nibyo ngomba kwishura, kandi nshaka kwisunga ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo 11 ku murongo wa mbere. Ntitwasoma avuga ngo ukwizera nukumenya bose udakekeranya ngo ntibizoba, kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari by'ukuri. Amen. Rero kenshi mu bintu nkunda kwiyumvira kuri iri jambo nuko iri jambo ritarimo Imana. Nufwe natubwira ngo ukwizera nukumenya Imana bose. Kuba atarimo the contribution of God ni ikintu kitwereka yuko ukwizera konyine kugira gute kurakora. Kandi ibi nivyo abantu bakomakomeye mu isi, abo tubona yuko bahambaye bariko bakora ibintu bikomeye bakoresha. Hariho umudame yitwa Oprah, ariko aratanga ikiganiro ciwe bamubaza ingene shene yiwe iteye imbere, ingene yashoboye kuronka ubuzima bwiza kandi mu gihe akiri muto. Yavuze ijambo rikomeye avuga ngo we don't get what we need and we don't get what we wish, but we get what we believe. We get what we believe. Iki rero ndibuka ko nkitangura kaminuza nari mfise nabona hageze ko ndongogwa, kandi murabona ko n'igihagararo kinyemerera. Amen. Nabona rero ko hageze ko ndongogwa, kandi numva nyene aje ndi muri kaminuza nogenda, kandi ibyo sije navyibona ko jenyine n'abandi barabibona. Ariko ndibuka shitse ngaha muri kaminuza nkasangaho l'auterme encadrement, ndagira curiosité ndabaza kandi ndanabijamo, ariko terme yampanze cyane yabaye iki bavuga ngo uri muri encadrement nta accès ufise gukunda canke ngo wemerere bagukunda, cyane sexe opposé. Amen. Hanyuma ico kintu bonari kinini cyane kiragutse. Namwe bene data abanyeshure mu kisegondaire nuko bimeze. Amen. Kiragutse cyane, ni kinini. Rero umunsi wa mbere ntonda kuri large, pastor atanga umwanya ngo umuntu afise ikibazo. Nari mushasha ndavuga ni yenda afise ikibazo. Abantu babibuka ico gihe umukobwa yabagije pastor ibi bintu byo gukunda ni cyaha, uko nyene mu mbona nyene ari byo bintu bihari bivugwa. Ndashima kuko kuva uwo munsi no munsi nakubise iki agatoke, mpindura vision, mpindura ikintu cyose, kandi inyishu yari tomoye. Inyishu yamaye yari ngufi, yavuze ngo nimba abahungu bashobora kugira vision yuko babanza guheza bakiga bagaheza mbere bakaronka akazi bakabonaho kurongora, none mwebwe abakobwa iyo vision ntimushobora kuyigira? Inyishu yari iyihe? Inyishu ni iyihe bakobwa? Mbere birashoboka? Nukuvuga ko
vision niyo ituma umuntu aba unique. Mumbabaye ndavanga n'icongereza kuko Yesu ko yampaye opportunity yarakoze. Rero vision niyo ituma umuntu aba unique. Kandi vision niyo iguha mission. Rero benshi ntidufise mission kuko tudafise vision. Pasiteri yongera aravuga ati biratangaza ko abahungu bo bashobora gushika kuri iyo vision hanyuma bakagaruka bakabuza bigeme gushikira iyo vision bashikiye. Uzumye gute? Ngera kazungu. None sivyo? Choko inatoka sasa. Ndiko ndasubiramo. Ariko ubu ndiko ndasubiramo wabihambije. Amen. Kuko narabihambije. Rero iyi myaka 3 yose yabaye imyaka yo kumenya vision yanje. Ubundi bwo turinda duheza amashure tutashoboye kwexploita iri jambo ry'ukwizera. Kuko ivyo dukora byose dukorera muri domaine yacu. Kuko bibuka mejeje 10e ikiriho iyo ya kera banyorianse bamaye gisata c'ibiharuro bitandagihinduza caja muri lettre. Ngeze muri lettre ndatora exeta. No exeta bitangura kungora igisata no jambo. Kubera iki naguma ndondera ahantu shoboye muri domaine yanje. Mugabo maze guhanza ibintu byo kwizera. Naciye nja mu gisata cha gestion administration. Urazi ko hari ibiharuro. Kandi abantu twoba twariganye matana barazi ko natinye ibiharuro. Hanyuma kuva ntanguye ubuzima bwo kwizera. Ngeraho nizera yuko nshobora no kwiga kaminuza zibiri. Rero niba uyu munsi mpagaze ngaha mfise intahe yuko ukwizera kandi kwizera Kristo birakora bigira ivyamwa uburyo bw'umubiri no mu buryo bw'impwemu. Nimba twizera ko turonka mpwemu yera tukamuronka, nimba twizera ko dukira ibyaha tugakira, nimba twizera ko tudoshobora kuja mu ijuru, twizere ko n'ibintu by'umubiri ari byacu, ibintu byo kwiga tukagera kure, ibintu byo kugira vision ndende kugira ngo dushobore gukorera Imana neza birakunda. Kandi ukwizera kwacu kugahagarara ko turizera kandi tukaguma turaba Kristo, tugakora ibyo abandi bakora mu buryo buhanitse kandi tukijijwe tudatirisha. Amen. Tudatirisha kuko mfise intahe ko nigeze ntirisha. Amen. Sinigeze ntirisha kandi sinzopfa ntirisha. Amen. Rero muri imyaka 3 bwabaye uburyo bwo kumenya kwexploita Imana yanje. Imana yanje ko nakoresha amahera menshi ku munsi, ariko Imana yarayampaye nkayahabwa n'umuhungu. Nakoresha uburyo bw'energy nyinshi. Imana yarampaye amagara meza. Ndahejeje kaminuza nta munsi nigeze nsiba examen uretse ko byaba bihuriranye na examen yo kuri kaminuza y'u Burundi. Imana irampa igikundiro mvuganye na doyenne ko ndiko ndiga kaminuza zibiri, arambwira ati je t'encourage, vas-y. Rero muze Imana yacu tuyikure no tupishe no mu buryo bw'umubiri, dukora ibintu bikomeye mu isi. Kandi ijambo rivuga ngo abazi Imana yabo bazogira bate? Nibamara gukomera bakora iki? Bakora iby'ubutwari. Yesu ndagushimiye, ugira neza, nukuri uri Imana yanje. Uyu munsi nimba mpagaze aha nuko nakubonye, wampinduye intahe. Abantu bashobora kwibaza ngo navukanye ubwenge, ariko iconzi nta bwenge nari mfise ntaratangura kukwizera. Kuko kukwizera kwanteye kumenya icondi, kwanteye kumenya identite yanje. Ndagushimiye muri iyi myaka 3 wampaye kwiga kuri kaminuza ya Yiwe. Ndagushimiye no kuba ndi imbere y'umugeni wawe ngo ndamubwire iby'amateka yawe. Urakoze none iyi ntahe ikomeze abari inyuma, ururunganwe ruri inyuma urusukemo impemu yo gukunda kwiga, bamenye byo kwiriye guhahamira. Amen. Urakoze.